ariko ngo bavuga ubutumwa ngo mwambaye ngo na neza. Yego. Yarabona ko Imana yanangiriye neza nyene. Yego. Costume warakaguze. Yego. Hanyuma nkaba afise imyaka 13. Nkaba niga. Yego, nkaba niga no mu mwaka ugira gatanu. Yego. Okay. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa vyose n'ubuduha inkomezi. Uwo nyene niwe aca binshoboza. Twishimiye kubona mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. Twongeye tumaka mwiza mushasha mugo muri kumara dukurikirana muri kano kanya umwaka wari muremure cyane mwaka wa 2020. Ariko tubikurize yuko umwaka wa 2021 uzo umwaka mwiza cyane w'amasikse w'amafaranga n'ibindi byiza byinshi cyane nibyo tubikurize kugasaka TV muri kumara kurikirana muri kano kanya. Mwite Bob nije ndi kumwe namwe Emmanuel ko arifasha kugira amasanamu aze ameze neza cyane. No musi tubahigaze mu kiganiro cacu kuri no musi ndi mu gisagara ca Ngozi. Igisagara kigenda kiraguka kimanuka, turi muri quartier ya Kinyami ya mbere abahazungira mu cyambo habona neza, ariko exactement turi ahantu bita mu Ruvumu, ni hamwe nyine ariko raza igisagara uti mu Ruvumu ikinyami mugiye gukora iki. Hari umwana, hari abantu baba bafise ingabirano zitandukanye. Hari umwana muto afise imyaka 14, je yavutse ndamubona, ariko nagiye gutangara mbonye afise ingabirano yo kuvuga ubutumwa. Mwumve kuvuga ubutumwa, ni ubutumwa bw'iki? Ni ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Aravuga abantu bagahezagirwa, agasigura neza cyane. Uwo mwana nahisemo kuja kumuraba muhiri wawe aho asanzwe abana mama wiwe na mutoya wiwe, turabe ibyo atubwira, murabe ingabirano y'uwo mwana. Ndabwiye ati mwabantu muraza kubona ingabirano y'umwana, muraza gutangara mwebwe nyine bwanyu, kuko uwo mwana ukuntu asigura ijambo ry'Imana biratangaje cyane. Mudukurikira ni muhira kwa Yosuwa, namaze kubabwira izina muraza kubibona, ariko ndazi neza yuko muzi muri kumara dukurikirana muraza gushobora guheza bwo muri kana kwandika. Tugende muhira ndahabona, ariko reka tubana tuhashike namwe muraza kubyibonera. Mugumane natwe, ni Bob ni Emma kuri kamera. Right, nkuko twabibabwiye twashitse muhira kwa Yosuwa, ni ikinyami nkuko nabibabwiye. Ni umwana avuga ubutumwa, umwana muto cyane w'imyaka mike cyane, wafite imyaka 10. Je yavutse mbona ya mama we ahantu yakora twarabana ari baruka umwana, ariko nagiye gutangara ngiye kubona umwana afise ingabirano yo kuvuga ubutumwa. Naje ntavuga ndamusombye imyaka y'uwanje ndayigwija inshuro nka zingahe ugereranije n'imyaka yiwiwe. Ni muhiri iwabo, ni ngaha nkuko mubibona. Reka turabe ko hari tudodore tubaze mama wiwe nkumbure twumve yuko Yosuwa ahari. Hodi mwiriwe neza, muraho mama yose Yesu ashimwe, umeze neza? Mwiriwe natwe turaho, mwiriwe neza, mwiriwe amahoro. Pasiteri Yosuwa ni hari? Uti baje kugusohoza, uti hari abandi bakristo, hari abandi bene data bagusohoza. Amina. Yego mudahamagara byo bavyiza. Ubu ni mama Yosuwa, ni mama wa mwana mpejeje kubabwira. Aha ni muhiri wabo. Reka nkumbure mudahamagara. Yesu ashimwe. Muraho murakomeye. Avuga ngo Yesu akuzwe. Ubwo mwana kabibiri? Yego. Ibintu bimeze neza. Mwamubonye rero n'uyu ikiganiro ciza
ico ndabasabye no kugumana natwe ukaba utarakura subscribe umwandika nkumbure turabahandwe icara yose tuje kugendera nkumbure kugira tuyage unadusengere uratubwiye n'ijambo ry'Imana abantu usanga tutaje mu masinagoga ugasanga iyo tubaronse abantu nkamwe ugasanga bari vyiza cyane nibatswe mushaka kuduha karibu mu mayoso nibatswe twicare ngaha ata kibazo okay nuko twishimiye rero ko mu gusubira kubana namwe ni ku Gasaka Web TV nibaza yuko ata corona umwene data yabagwaye mu pasteur ni Bob namwe turi kumwe namwe twize neza yuko mumeze neza mugema muri ko muradukurikana muri kano kanya muri mu mihingo itandukanye Emmanuel ko adufasha kugira amasanamu aze ameze neza muri kano kanya hama Yosuwa amakuru yawe ni meza cyane ndashimiwe uhora urakomeye umeze neza yego Yosuwa mbewe je warunyibuka yego wanyibuka kera ndakwibuka nk'ikirakana nawe ucenyebuka sinarinzi rero ko baye umuvugabutumwa muri kano kanya rero Yosuwa nashaka tuganire mbega Yosuwa ninde nakubonye ahantu uri kuratanga ubutumwa ndavuga uyu mwana none byagenze gute abari kwadukurikirana muri kano kanya Yosuwa ninde amazina yiwe ninde afise imyaka ingahe nitwa ndize Yosuwa niyo amazina papa na mama banyise hanyuma nkaba afise imyaka 13 nkaba niga nkaba niga no mu mwaka ugira gatanu okay Yosuwa avukana n'abana bangahe umwe ni uri mukuru ni je ni mukuru Yosuwa afise abavyeyi bose mugabo bose ntibabana papa wa ntimubana oya mugabo arahari hama Yosuwa kw'ishure bimeze gute urabitora bimeze gute uba nko mu bakangahe kw'ishure biraza mugasi cyane muga hose ndabikesha Imana ntici ishaka ko mpeba ngo cubu wanyuma gose Imana nyene iramfasha mu mpemu no mu mubiri hose mu mpemu no mu mubiri Yosuwa uriko uriyumvira uri kuriraba wumva nko muri kazozo zoba nk'iki ndabifuza kuba umuvugabutumwa kuko nandi turiko turaja ivyisi vyose bizoza mu nyuma mugabo ndiko ndondera cyane cyane ijuru ico gituma nifuza kuzomuvugabutumwa imbere hanje ushaka kuzomuvugabutumwa usanga unavuga ubutumwa nta kuntu wobanza ukadusengera muri kano kanya ugasengera televiziyo ukadusengera twebwe ngira ndashobora gukurana agakofero byo byiza gusoma ikadusenge data wera kandi Imana Ahambaye tubanje gusamba hasi n'ikigongo kuvyo tugenda dukora bitari vyiza duhari utaduhari dufite mu gitabo cy'imanza dushiye mu gitabo cy'ubugengo dufite mu gitabo cy'urupfu dushiye mu gitabo cy'ubugengo uzodezo giza twongeye kugusaba Mwamana kuva inosana n'umanyu bane nacu utirinde tuziga mu tuzitire uzobukoze ubane nacu Mwamana tinde muhande zose uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye Mwamana n'abari bangaha bose ahezagire mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane n'amasengesho ya Yosuwa umwana muto cyane w'imyaka 13 twakwiye agakofero kugira duhicubahira Imana siko bavuga hama Yosuwa wiyumvisemo ryari kufise ingabirano yo kuvuga ubutumwa bwiza haraheze igihe kabisa wabyumvisemo ryari wabitanguye ryari neza neza nari nkiri umwana ngira ngo nkafise nk'imyaka 4 naja ku bantu nkabasengera nyene mugaba akumva ati umwana nubwo ari bivuga umengo nta kintu c'umuntu akoze kirimwo mugabo bakumva ko hari ikintu nyene kibimvugesha atari jewe biratinda rero birakura ndaja mu masoko ndabwira ubutumwa abantu mu makaritiye biratinda rero biza yakura kugeza n'iyi saha mvuga ubutumwa mu mashengero atandukanye iyo uri kuravuga ubutumwa abantu babifata gute abantu bumva bakubwira gute abantu nyene iyo ndiko navuga ubutumwa cyane cyane ico nishimikiza sinishimikiza kubera hari yo menshi baca bafata ko kanya ko kuraba no mwana ariko aravuga ubutumwa mugaje nishimikiza ati ntimurabe ico ndico ko ndo mwana ahubwo umviriza ijambo ririko rirungikanwa na mpemo yera abari ryo ribafasha ivyo bindi kuko n'Imana irabivuga ati nzohagurutsa n'amabo bavuga ubutumwa iyo mabure kumbura arashobora kuba ari twebwe nyene twebwe abana
hari umurongo tubwira muri Bibiliya, umurongo wama ukubaka cyane, uvuga tuyo murongo ndawusoma kenshi cyane ukananyubaka. Ushobora no gufasha abantu bari kwadukurikirana muri kano kanya. Ndashaka gusoma umurongo uri ngaha muri Yosuwa nyene. Ubundi Yosuwa yari umuntu ki muri Bibiliya abantu tutazi Bibiliya? Muri Yosuwa yari umuntu nyene Imana yakunda. Yosuwa na Kalebu nibo basubiriye Mose. Yego. Ubusiho hafi igeze rya Yosuwa. Mama ho yakwise Yosuwa kubera iki? Urumva nyene jewe akifise ndaravuga ati niko yambwiye ntavyo narinze ati ninavyara umwana w'umukobwa sinibuka izina neza yambwiye ati ninavyara umwana w'umuhungu nzomwitwa Yosuwa. Mana nayikivuga ati okay uzomwita izina ry'ubuhizi reka nanje umuvyaye sinzi kumbore reka cenda mukoresha ivy'ubuhizi nka Yosuwa. Yego. Uti rero Yosuwa ngaho atubwire ko ahubwo mudusomere nkumbure niba twara umurongo wona dufasha abari kwadukurikirana. Turasoma muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo nani haravuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ivyawe bigende ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe uze wame ubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo vyose niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ku murongo w'9 rero Imana cyongeye katwibwira ikavuga ati none si jewe nkwibwiriye nti shikama ushira amanga nuko nturanduke umutima kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Ego uwo murongo uramfasha cyane. Numvise ukuntu uri kurasoma. Yego. Wambwiye ko biga mu mwaka wa gatanu. Urabye abana nka batanu biga mu mwaka wa gatanu si benshi bushobora gusoma nkuko usoma. Ubwo bushobozi bukura he? Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Ubonye niwe aca binshoboza. Yego. Yosu. Iyo uri kurumviriza abandi bavuga butumwa. Hari ico bigirako? Hari ico nyene ndabigira ko nkumva kiranyunguye nyimba naho kuko uko abantu Imana abahaye ingabire ntizingana ndashobora kumva ijambo ry'Imana yavuze gerekeye abakozi b'Imana tumukozi w'Imana yitwa ruku amezuku ashobozwuku ntafise ibintu yiha abihabwa n'Imana nkumbore nanje narifise akantu kamwe nkacanga gakora muri ivyo nkakazana kwitosora muri vya bindi ngoma nkora nkaca nitosora nyene nkitunganya. Ego. Yesu nk'umuvugabutumwa umukristo bavuze umukristo we wumva umuntu abakwiye yitwa umukristo abameze gute? Umuntu yitwa umukristo n'umuntu nyene aba yarakiriye umwami Yesu n'umukiza. Dufate par exemple kujya kuntu umugabo n'umugore babana urumva nyemba baba barabanye nyina n'umugabo n'umugore natwebwe rero kuba umukristo no kuba uri dufate umugore w'Imana. Imana ari kuko niyo mugabo ishoboye vyose nawe re ariyo mugabo wacu. Yego nico numva no bisigura. Warabatijwe? Yego. Yego. Umuvugabutumwa hano mu Burundi dusaba abavugabutumwa benshi bo mu mashengero atandukanye. Umuvugabutumwa uboni yari kuratanga ubutumwa ukavuga ati ndifuza kuba nka naka ticoma nka tukabonana naka yobari nkande. Ujya Denize Bucumi asengesha kuri siyeje roshe y'Ibujumbura. Mama Buntu niko bamwita umutambukanyi wahoze ari mukuru w'igihugu. Ego. Ubutumwa rero muri kano kanya mu gihe bari kwarakurikirana kiro kiganiro ubutumwa mubwira bwo ari nk'ubu. Ubutumwa jewe muri iyi minsi ubutumwa ndiko ndabwira abantu bose ubutumwa bujanye n'iherezo ryacu kubera ivyo mbona biriko biraba. Nanje rero narongoye no kuvuga ubutumwa bijanye n'iherezo ryacu no mu butumwa nyene ubwo mu vyo yisonzeshereza hari hose mbwira n'abandi bose bako batwikurikirana mu vyo bisonzeshereza kandi benshi ikibazo bisonzesha iyo babuze ivyo kurya ahubwo kwisonzesha bihari nivyo sawa ukisonzeshereza iherezo ryacu. Ubundi ni kubera iki umuntu ategezo kwisonzesha ariko arasenga bifise akamaro nyabaki? Bifise akamaro kuko
kwisonzesha n'ibintu nyene bifise akamaro urumva kwisonzesha wumva guheba byose wumva igituma avuze kwisonzesha je kuntu ndavyumva ni nka kurya kubera indya nizo zikenerwa cyane cyane mu mubiri urumva rero uhevye indya ukaja gusenga Imana ikivuga ati bijya nivyo bituma muronka umubiri mutabirose ntimwogira mugako wemeye ukabiheba ukaza kunsenga nico rero gitumye nemera ati uyu muntu kabisa ari kumwe nanje Yesu hari ingwara imaze igihe yarateye hano ku isi no mu Burundi yaraje urayizi yitwa corona turashaka muri kano kanya urabona urucanco rwaraje ariko nta muti uraboneka ariko nkumbura mwega bavuga butumwa murashobora n'inkomezi zanyu murashobora kuyisengera nkumbure mukaba murizera neza nkuko muri ko mushobora gusenga ingwara igahera Imana nta kidashoboka kabisa uyisengera rero corona ihere mu Burundi Imana nyene ifise inzira zirenga igihumbi kuko nta kiba cyose Imana itakizi yararavye intanguriro yayo irabiraba byose no kuntu izohereza turashaka rero corona uyisengera uti Imana turagusabye corona mu Burundi here reka tugire ko tunasenga Mana nziza kandi Mana yo mwijoro turagushimira Mana ko ari wowe uzitanguriro ry'ikintu kabuzi n'iherezo ryacu turagusabye Mana amavuta yawe amanuke abamarayika b'imvajuru bamanuke abamarayika b'Imana bafite inkota z'umuriro bamanuke Mana bagwanirire Mana ubwoko bwawe bagwanirire abana bawe abagukorera Mana n'abatagukorera bose ubarinde Mana ndazi bose bazogushimira rimwe niho Mana uzoba wiyerekanye nk'uko Imana nta kutagira ngo wiyerekane ariko Mana asubiye wiyerekane na Mana mu bantu mu kutujanira corona Mana turagusavye Mana tube hafi mu gihe cyerezo waravuze ngo hazoza ingwara z'ivyaduka ariko Mana turashaka Mana twiyereke vy'ukuri Mana udukurireho Mana ibi nibindi warabikoze kandi bihambaye eka Mana dukorere niki gikorwa uzobukoze ntidushobora gusaba nkuko bikwiriye ariko Mana wewe Mana urashoboye kudutunganyiriza vyinshi tubigusavye muri we ariko vyinshi duhera ubuntu imizina ryawe rya Yesu Kristo amen. Yesu urakoze cyane hama nkumbure tunarangiza kino kiganiro mu gihe hariho nk'umuntu yoba ariko atubona gutya akavuga ati uyu muntu ndifuza yuko yoja gutanga ubutumwa mu ishengeri wanje byo koroha wovyemera kuko n'ahandi barantumira uruja kuvuga ubutumwa mu maeglise iyo uri kuraraba abantu bubu ingene bayoboka Imana ingene bubaha Imana uravye ubuzima tubayemo ubibona gute nk'umuvugabutumwa ubona abantu baracubaha Imana aya abantu kubera nyene satani kubera abonanye n'Imana igombize gutora bayo abantu benshi baca batanye n'Imana satani akabahendesha amahera ibintu biryoshe biva mu bana b'abantu nyene satani arungikana bajya abantu twumva ngo baragiye kuzimu agaca bibarungikana bigatuma rero batimana bakaja kuraba ivyo bintu batari bwabona Yose urakoze cyane namwe murakoze wewe kubgawe wumva yuko nko mu myaka nk'itanu izoza wibaze ko uzobugeze mu myaka nk'itanu izoza ndifuza kandi ndiko ndakigira ku mavi nisozesha senga nzobe ndi muri bijya bikorane vya president mvuga ubutumwa mu bikorane vyo hanze mu mashengera komakomeye ndetse no ngaho mvuga ubutumwa nyine ku bantu bose nkuko uwonya nyimba mvuze ubutumwa mu ishengero ndifuza ko nosanga vyamenyekanye mu bantu bose kandi nubu ndabisubiyemwo abantu sishaka ko baraba bavuga tujya no mwana shaka ko bumviriza cane cane ikintu kiba cyavuyemwo muri byo vuga butumwa byanje ariko nciye nibuka hari inkuru nigeze kumva yuko wigeze kubugwa ingwara y'amaso ndayigwaye cyakenze gute uko amarori wambaye Yesu amarori yarantakaranye amarori amaso yarakize canke amarori yaramenetse buryo buca burabura amarori yarataka buryo buca burabura nabo ndinye n'amaraso amaso ndacayagwaye amaso aracayagwaye aracakubabaza nukuvuga rero akeneye ubufasha bw'umuntu yo kurondera amarori cyane Yesu turangize rero nadusengera usubira kudushira mu maboko ngira yuhoraho tunarangiza ariko biba byiza binaherekejwe n'umurongo wo muri Bibiliya uwari wowe wese wifuza wumva ko wadufasha bene data
abo nkunda mporani abo nkunda mporani abo nkunda mparanira igishika muri umunezero wanje n'igitsibo nambaye muhagarare gushika mushikamye mutyo muri mu mwami wacu abo nkunda yego no umurongo nagomba kugenda ndabatekereye kandi nongera ndanabashimira murakoze cyane mani bandanye kubahezagira ariko ngo bavuga ubutumwa ngo mwambaye ngo na neza yego urabona ko Imana yanangiriye neza nyene yego costume warakaguze yego udusengere rero usengera ariko akurikirana kino kiganiro hanyuma tunakwifuza kuzotera imbere yego murakoze uvuga ubutumwa isi yose yumva ubutumwa bwiza abantu bahinduke abantu barokoke na jewe ndimwo yego nibaza yuko igihe cyose nagenda kubona narabonye yuko uri umwana afite ingabirano idasanzwe nibaza ko ushobora kuba uri umwe Imana yarongikiye abantu kugira nkumbure ukiza abantu wigisha n'abantu reka tunarangize rero unadusengera yego reka dusenge data warakanimana Ahambaye twagushimiye twagukenguruke mama ko abanye nacu nubishimwe ngo niwe gucubahiro nange asaba mama bariko baradukurikirana hose aho bari hose umanukire mama mu mitima yabo uzobukoze ubahezagire mwamana ubashe kwagura igikorwa cawe ucishije muri twebwe nyine abana neho beshi mwama bazoshobora kumvisha ijambo ryawe rivuga urakoze mwama ko abanye nacu mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen Imana ibahezagire amen Yesu urakoze cyane uzobandanye mvuga ubutumwa nibazi ko Imana izogufasha inaguhezagire nawe ukiza imitima y'abantu benshi yego murakoze alright nuko rero n'uyu mwana nkuko mwamubonye afite imyaka 13 mu kwezi kwa kane ngo arakwiza imyaka ni mu kwezi kwa kane yego mu kwezi kwa kane arakwiza imyaka 10 ni umwana avuga ubutumwa aba mu ntara ya Ngozi ukaba wamubonye bikaba byagushimishije ko aravuga ubutumwa bwinshi cyane azi gusoma Bibiliya cyane ku buryo bw'ukuravye umwana yiga mu mwaka wa gatanu suwari wese apfa gusoma Bibiliya nkuko onye afite imirongo yiwe ashobora kubwira kana kanagusigura n'ijambo ryiza yakunze kuboneka mu bantu mu masoko umunsi mw'imisi waranatumigwa mu mashenga yatandukanye kwa buri muvuga butumwa nawe uri kuratubona uzomwegerera umwana aze yigisha mu rushengeri wawe izuba byiza cyane hanyuma tubashimire muri ko muradukurikirana yanadusengeye tubashimire muri ko muradukurikirana muri kano kanya ukaba utaragira subscribe ni ngaho hepfo gatoya uragira aho hanze subscribe hariho n'agakengeri nakoye nukadomeko kutubandanye ubona ibiganiro bya televiziyo rukokoma ya mbere ibaho ibiganiro bimeze neza n'ubutabazi butagira imbibe nta handi muzodusanga ni mu gisagara ca Ngozi tubashimire rero twari kumwe na Yosuwa twari mu gisagara ca Ngozi aho bita muri quartier ya Kinyami aho twagendeye umuvugabutumwa nkumbure no mu nyuma tuzomugendera n'ibindi biganiro muzobandaye mubibona tubashimire cyane ibihe byiza muri kumadukurira mu bihugu bitandukanye abari muri Etats-Unis abari muri Australia abari muri Canada abari mu Bufaransa abari mu Burundi abari mu bihugu bibanye mu Rwanda muri Tanzania kandi n'ahandi turabizi neza ko muri benshi mwonde mudukurikirana yari ku Gasaka Web TV ikindi kiganiro ni kundi munsi Imana ibagirire neza ibarinde corona umunsi mwiza